Urukundo ni iki? Ni iki cihishe mw'iki kintu? Canke ni iki cihishe mw'iri jambo? Ikintu gituma abantu bara badasinziriye, ikintu gituma abantu bakora ijoro n'izuba, ikintu gituma abantu bashobora guheba ivyo bavunikiye imyaka yabo yose kugira ngo baronke uwo bakunda canke baronke urukundo rwabo, ikintu gituma umuntu yosiga abantu bakuranye canke abavyeyi akumva yobata akabasiga inyuma agasanga uwo yakunze. Ese mw'iki kintu harimwo iki canke n'igiki? Ikintu gituma abagabo barara barira, kigatuma abagore bata abana babo bakagenda canke bigatuma bagenda naho batari bakwiriye kuja. Niki cihishe inyuma? Ikintu kigera ku rwego aho umuntu yiyahura, nibiki canke niki gitera ibi bintu? Urukundo ni iki? Iri jambo rito ariko riremereye, niki kiri mw'ijambo urukundo gituma uwururimwo atoruvamwo, kandi gituma uwuruvuyemwo atipfuza kurusubiramwo? Mu myaka y'1924 imbere y'ivuka rya Yesu Kristo, abashakashatsi b'imibereho y'ubuzima bwa kiremwa muntu bagerageje kugabura urukundo mu bice birenga 8 kugira ngo abantu bashobore canke babashe gutahura urukundo, ariko kugeza na magingo n'ubu urukundo nta urarutahura ico arico urukundo. Abanditsi ndetse n'abahanga n'abakinyi b'amafilme bagerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo badusobanurire urukundo, ariko ntibarigera bashika ku rugero aho abantu dutahura urukundo canke twumva kumwe urukundo. Bibiliya yera igizwe n'ibitabo 66, 30 muri vyo bivuga ku rukundo, na cane cane muri Yohana igice ca 3 ku murongo wa 16, n'igitabo c'Abikorinto ba mbere igice ca 13 guhera ku murongo wa 4 kugeza ku murongo w'8 batubwira ivyerekeye urukundo. Ibi vyose bivuga ijambo urukundo, ariko nta muntu arashobora gusobanurira buri umwe wese ijambo urukundo canke ikintu urukundo ku buryo agitahura neza. Abenshi bavuga yuko urukundo rumeze nk'amazi, amazi nta bara afise, ngo urukundo rero bivana n'uwurutanga canke n'uwururimwo. Akarorero ka hafi, ufashe abantu babiri, uwuri mu rukundo n'uwaruvuyemwo, ukababaza insobanuro y'urukundo, biragoye ko aba bantu bashobora gutanga inyishu imwe, kubera yuko umwe wese azokubwira uko yabonye urukundo. Abahanga bamwe bavuga yuko ngo urukundo ngo ruryoha rujyana. Ibi bimeze nk'ibitangaza iyo ubonye imiyabaga canke abadoresa bari mu rugero rw'imyaka 14 na 18 kuba batari mu rukundo canke batipfuza gukunda. Ibi biterwa n'iki? Ese n'iki gitera umuntu kumva ko ageze mu gihe cyo gukunda, abifitiye uburenganzira bwo guhitamwo umuntu akunda, akumva yorondera umukunzi? Ese n'irungu? Ni ugushaka umuntu w'inkoramutima canke umwizerwa canke uwumuba hafi? Rimwe na rimwe ko baba bari muri famiye canke baba bari mu bavukanyi, kubera iki bumva yuko umuntu akeneye umukunzi? Ese biterwa na filime twaravye canke biterwa n'amakuru twumvise canke n'umuco rusange w'abantu babayeho aha kw'isi? Abahanga bavuga yuko uko umuntu agenda akura niko atera yumva nawe ashaka kurema ubwami bwiwe canke kubaka ibintu vyiwe. Rero nk'ubwo bwami uba ukeneye kubaka, uba ukeneye umukunzi. Ese niki gitera canke niki gituma umuntu aja mu rukundo, yaba umusore canke umukobwa, akagenda aririmba ngo ndomboro ya soro, akaruvamwo aririmba ngo kasongo yeyeye mumbari nangaye? Canke niki gitera umusore akagenda akabwira umukobwa yuko amukunda, kandi naho abantu bose bovaho canke bomwanka atazigera amwanka? Ibi si kwiyemeza ijuru atari uritanga? Ese n'uwuhe mutima nama ugira inama umukobwa kwemerera umusore ko amukunze
bya bindi vyo gusara kugeze aho amubwira ngo naho imvura yogwa isubira mu kirere sinshobora kukwanka. Ibi si ukwemera ubuki utegeka? Ibi si ukwemera kuzana umutwe w'intambwe? Aya majambo meza abantu babwirana bari mu rukundo ava he? Canke ategwa n'iki? Ni inguvu nki zibatera kuvuga ibi bintu? Aya majambo abakundanye babwirana aryohera ugutwi n'umutima, abenshi twita imitoma. Abahanga bavuga ko imitoma ari amajambo y'ibinyoma ashimisha umutima ku rugero rudasanzwe, ariko igitangaje nuko ntawe ubona ko ari ibinyoma mu gihe ari mu rukundo. Buri wese abona ko byari ibinyoma mu gihe aruvuyemo. Ese ni iki kiri mu rukundo gituma umuntu arurimwo atamba amapiyano, ariko uruvuyemwo agasigara aririmba ngo iyo mbimenya? Twese iyo twinjiye mu rukundo bitangura ari ndagukunda, uri kirezi, uri marayika, ariko birangira tuvuga ngo warahemutse, ngo wambaye urushato rw'intama, kumbe uri ingwe. Abenshi kugira bagaragaze ko bakundana canke bagaragaze urukundo bakunze abakunzi babo, haba bize n'abatarize, mu kugaragaza umunezero wo bakundana, akenshi uzosanga kugira babigaragaze babivuga mu ndimi zitandukanye: ndagukunda, je t'aime, I love you, nakupenda, mpagaranyo, sheri nanga, kaona piari he, n'ibindi byinshi n'izindi ndimi nyinshi kugira ngo bagaragaze umunezero ubarimo. Ni ijambo ryoroshe kuvuga ariko kuririnda bikagorana. Niki kiri mw'iri jambo canke niki kiba mw'ibi bintu? Kera abavyeyi nibo bahitamwo uwo muzobana, abantu barakundana bakanarambana, ingo zigakomera. Nayo mw'iyi minsi umusore yirehereza uwakunda canke umukobwa ahitamwo uwakunda, uwo bazinanye, uwo biganye canke uwo basangiye vyinshi, ariko hahera iminsi mike ukabona baratandukanye canke bibaye amazi barasambuye. None urukundo ni iki? Nawe ntiwibaze. Muri ibi bihe ibintu byarahindutse, umuntu ntagiha agaciro uwo mukunda, ahubwo akunda uwufise ivy'agaciro. Ese ni iki gitera umusore kwiyumvira yuko azorongora umukobwa mwiza w'igitangaza atunze ava n'umuryango itunze? Rimwe na rimwe ugasanga uwo musore nta na konti afise muri banki. Izi nguvu ziva he? Niki gitera umukobwa kumva azorongorwa n'umusore atunze ndetse afise n'imodoka, kandi ugasanga uwo mukobwa na telefone afise izimira kuri 60? Ese nuko urukundo rushingiye ku bintu rwo muri iyi minsi? Nimba rushingiye ku bintu, kubera iki abafise amafaranga ariko bararira ngo bahemukiwe, ngo baciwe inyuma n'abakozi canke baciwe inyuma n'abandi bantu babarusha vyose? Aha nawe niwibaze. Ese abo vyashobokeye mu rukundo bikabahira, tuvuge yuko bafise umutima wagutse, tuvuge yuko bafise amarangamutima atandukanye n'ay'abandi kurusha abandi? Reka tuvuge yuko ari amahirwe bagize, kuko ivy'urukundo ntawe ubizi. Urukundo buri umwe wese afise uko yarubonye, afise uko yorukubwira. Ariko abahanga baravuze ngo mu bintu byose aha kw'isi bigoye kuronka, biragoye kuronka urukundo rw'ukuri, urukundo rwa nyarwo, umuntu agukunda ivy'ukuri. Ati nayo amafaranga wayarondera ukayabona, n'ibindi byinshi wabirondera ukabibona, y'amazu, amamodoka, ariko ikigoye kandi ari amayobera ni ukumenya umuntu canke no kuronka umuntu agukunda vy'ukuri. Muri make ni ukuronka urukundo rw'ukuri. Reka ndabipfurize kugira urukundo, reka ndabipfurize kuzoronka umuntu agukunda vy'ukuri, kuko niyo mahirwe uzoba ugize aha mw'isi. Jewe wumva ni Roy Drift kuri Drift LG. Nkaba ndabashimiye cane, mubandanye mukora subscribe. Murakoze.